Mana y'inganji, Mana y'amahoro, Mana y'ingabo, tubarengutse imbere yawe duciye bugufi, turi mu gishimo cy'abandi bose. Uno munsi igenekerezo rya 14 Kigarama umwaka wa 2019 mu mwaka wa gatatu, tubanje gushima no gukenguruka ukuntu batuziganya bino joro, ukaturinda kubera gushikira igitondo muno munezero mu byiza ngibi, kugira ngo tubone ubwiza bwawe, tunabe mu bwiza bwawe. Turaciye bugufi, turakubise inkuru hasi, tubanje gushima no gukenguruka ubwiza bwawe. Sobone kuva ukiri mu byiyumviro bwawe ukabwereka amara yacu gashengero y'ubutare, none turaciye kugira kandi tunezerewe dushima wihambaye n'ibikomeye wakoresheje abasazi bawe. Ijambo ryawe kugira ngo ushobora byose uduhingomeze, gatubanze amara yacu tunisabire n'imbabazi ku byaha byose byaba byarakozwe mu gihugu cyacu Burundi, nabo no shengero turabisabye imbabazi kandi turasaba imbabazi zawe zawe bidashira. Mana yacu turarengutse turengukanye ishimwe mu mutima wacu, duciye bugufi tunezerewe ibyiza iyi ngoro yubatswe. Mana yacu urutahe abasabyi bawe berekanye. Mana yacu iri inyungu yawe, nta nyungu y'abantu irimo, inyungu yawe, inyungu zo mu basabyi bawe. None Mana yacu kuko bakoze papa kubire imyenda bigenza kino gihe kuko bakoze urakibirukira ucandi kibazo bikagawe cy'igitabo cyawe gibagiranwa igihe cy'imanza kigeze uzukibukireko uzobukoze Mana nziza. Rero n'ingoro turayibukanye ibiganza byawe, tubanje guhezagira ibiganza abo bose bitanze batiziganye kubera kububatsi na cane cane batunganyije inyubako n'uwakurikiranye ibikorwa bidasanzwe twabonye aho hantu. Mana yacu ukabandaniriza kubabisengeye, ukabandaniriza kubaje gukora wese uwitanze gutanga uburyo. Abo bose bazi icyo bakora, turabasaba imbabazi y'Imana ubasubirize mu rukundo, maze icyo igihumbi ibyo bakoze byose kandi umunezero uze wumve ku bana babo, kubuzukuruza babo uzokoze. Mana yacu, Mana nziza, turabigutse imbere yawe, nta kiri twovuga atari gutanga ishimwe. Tubarekanye abakozi b'Imana n'abasabyi wabakoresheje kugira ngo bahezanye ubwiza turimo buve ngahabonekera kandi mashuri yose akoreramo haba intango nshasha uzokoze. Mana nziza, turagushimiye Mana nziza kwa kintu cyiza cyakoze. Iri shengero ryawe neza hezwe ishengero ryose mu Burundi ndetse no kwisiza Imana. Turareba ubutakiri gifuza duciye bugufi dupfukamye tuje gutanga ishimwe, tubona kandi tunakubwira yuko tunezerewe uyu munsi mukuru w'akanyamuneza utuhaye. Uno munsi mukuru mu ijuru uko hubutse. Mana yacu ingoro, Mana yacu ishengero, abantu bazokirira bakagira agakiza kanyuze mu ijuru. Kubw'ibyo Mana yacu turakwezi ibiganza byawe mu ngoro, abazoyikoreramo bose, abazoyikuzamo bose kurondera bazakubone, abazogusaba uzobishima. Mana yacu ataravuga uzobonera cyane, uzokoze neza kandi ukakanguka kwinjiza wowe sohoka n'igiciro n'ishengero n'akazobari ngaha ari mu mahanga, akazogura n'ibibazo urugendo, akazogura n'ibibazo by'amagara hari hose yibuka kino gikorwa cyiza, akazosenga tumeje ibiganza bye kuri ino ngoro, uzumubone uzumwishe uzumubere umugisha. Turagushimira Mana yacu, turunamye twaga amaboko yacu hasi, atakiri kidukoresheje kino gikorwa atarushima no gukenguruka kubw'ino ngoro yubatswe mu gihugu waduhaye kurongora mu gihe nk'iki. Turabigushimiye Abarundi natwe twese kubw'ino ngoro yubatswe. Ni cyiza cyubakira Imana ku izina ry'Abarundi bose. Abazoba barushe bazohabuhukira, abazoba barwaye bazohakirira, abazogomba kunezerwa bazobanezererwe, bazohabera igishu muri bose, muri byose na hose uzobukoze. Mana yacu, Mana nziza, nta kindi twovuga. Uri Mana nziza, uri Mana ihambaye, uri Imana ikomeye. Ibi byiza tubonye
ubandanye Mana yacu kubigwiza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ese Mana yacu ubandanye kugura amarembo n'amadirisha kugira ngo abakozi b'Imana babandanye gutera intambwe batangwa ari bato ariko uno munsi barakuze, urabashize mu rundi rugezo, urabateye iteka, natwe turanezerewe. Niwe wabikoze kuko ijambo ry'Imana ritubwira ibyo ushaka n'ibyo ukora. Wakoze ibyiza, wakoresha ibyiza abasavyi bawe, natwe turanezerewe. Kubw'ivyo Mana nziza tugiye kuja mu minsi mikuru ya Noel. Mana yacu kino gikorwa ni igikorwa twinjiye kibere Mana yacu abarundi bose umunsi mukuru w'akanyamuneza wa Noel, baronka umunezero uvuye mu ijuru, kabe n'akaryo kandi kwisuzuma kugira natwe ingoro zacu n'imibiri yacu Mana yacu twezwe, ubwiza tubona muri ino ngoro ube tubona mu mitima yacu mu mibiri yacu habe ntango shasha mu gihugu cyacu Burundi. Turamushimiye ku masezerano yose adusezeraniye, ibitwo tubibonesha amaso. Mana yacu radusezerano zo kubaka amahinguriro y'ibigwanisho by'umutima, iki ni ihinguriro cy'ibigwanisho by'umutima, ababaye ingora zo ku mutima no ku mibiri zo bakirira. Reka weje icubahiro Mana yacu, ibihinguriro by'imitima bishasha, imitima yuzuye urukundo, imitima yuzuye umunezero, imitima yuzuye amahoro, imitima yuzuye ukuri, imitima igushima. Uhezagire Mana yacu iri shengero n'abayirongoye n'abakozi b'Imana bayikoreramo n'abandi bose bazorikoreramo kuva no munsi gushikira ibihe bitazoshira, uzobukoze Mana yacu. Kubw'ivyo turahezagiye iri shengero Mana nziza, tunahezagira abarirongoye n'abayirimo. Turasabye umugisha iri shengero n'abayirongoye n'abayirimo bose. Mana yacu bazigame kandi barinde kubera uno munsi iyo bidashira. Mana yacu uramurikisha munyonga hawe babanda byo mu bwiza bw'Imana muri no shengero n'abakozi b'Imana baho n'abandi bose bazorinjiramo. Mana yacu turagusabye kandi uzuwabo bagirira neza kandi barabibyiza muri byose na hose, kandi amahoro y'Imana mushobora byose araganza mu inongoro y'Imana mu mitima y'abazohaza bose, kandi izina ry'Imana mushobora byose muri ijuru n'isi ndetse ryame gihacubahiro mu inongoro yawe uri no munsi n'ibidashira. Turagushimira ibyakoze byose, turakwizeye ku bizoba ishobora kwicara mu isi no mu ijuru, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tubisaba kandi twizeye.